ndamuvugisha. I love you too. Ama. Ndi mu kiganiro rero ngaba barakumvise. Ariko jawe ndakwemera. Deux choses. Maman. Ni sawa? Umeze bien? Ama. Nago telefone ndakubwira ko ndagukunda. Merci. Kandi ndagusezeraniye ko ntazokwigera ndakubabaza ngo nkore ikintu kigushavutse. Ikindi kintu naco. Merci mwana gira nsabiki. Ikindi kintu naco. Ndemeye kuzokubakira ya Ferina niyo nagenda kwiga. Amena. Nawe rero mbwira ibintu bibiri usezeraniye. Ni sawa mama? Ni sawa. Mumeze neza? Ndashima. Nanje ndi umwana wawe. Karibu kabise wanje hamwe bana benshi bakuze bato bose byose nyene ngoma naki. Oya nanje ndi mubisumbuye buke buke. Ni karibu. Okay rero uyu ni mugenzi ebana. Jewe reka ntindeke kubivuga ariko ndize umunsi umwe nawe wewe tuzokwicarana dukora ikiganiro. Ico bifasha. Hajya iyo umuvyeyi wawe wazi ko batuvyara ngo tuzobahambe. Iyo yitavye Imana ntuvuga ngo ntubabara kuko uba waramubwiye kenshi ko mukunda. Ari nahantu bibabitse. Ari mu bantu namambwira ko nkunda misi yose. Ariko STV every story matters. Yes. Bakunzi ba STV murahumeze bien, jemeze fresh nkuko mubizi. Ni wa musore wanyu umwe abasha kugerageza gukora bimwe muri byinshi bitandukanye kugira ngo tubashe kugenda bien ndetse tubashe korosha ubuzima no kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Jewe ni wa musore wanyu nyene nije ngarutse inyuma y'igihe kitari gitoya tutaboneka. Murabona ko twamaze kugaruka ku zindi nguvu zidasanzwe kuko twariteguye ndetse Imana yaradushoboje muri bimwe byose bitari bishoboka canke mu byo twategura twarimwe byose byaragenze neza kugira ngo dushobore kugaruka uyu munsi. Dushimira abatukomeje ku mitima yabo, dushimira abakomeje kutubaza, abakomeje kurindira ko mudakora ko mutagira iki n'abadusengera batazi ico turimwo. Imana ibahezage cyane. Imbere yanyu murahabona umutumire ni kuri ekra za STV. Nkuko mumuzi numwe mu baririmbyi baba upcoming ariko bafise impano, bafise tala ndetse bafise n'ijwi ryiza ariko kandi numwe mu bantu amaze guca kuri STV kinini. Jewe mengo nijyamye kwa nyiganiye. Of course. Ndaguhaye ikaze ramutse abakunzi ba STV. Yes abakunzi ba STV ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe. Listen. 1 2 let's go. Ngiri hafi kuwezagirwa generalizagiwe iwe ngabire nziziva kwa rugira nagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry ninako bunuma to never make you cry. Oh darling nani poteze yangu akili lako penzi unani konana uhindure onana now you the one I love for real we want sanze mu miji muhezu berurumuri that's why I'll always sing for you onana 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 beautiful song onana onana I will sing for you man. Ati for you wewe wese uko adukurikirana nubwo atari yabivuze reka ndabimuvugire. Urahaye ukazi kandi ya my brother kuri STV. Thanks sana kandi muraberewe cyane. Merci beaucoup. Cameraman yavyibagira nizere ko nakazi kazoca gahera azi kukwerekana wewe wese nimwibaze ngo akazi kazohiba wazi nakaciyemo azi kukwerekana wese babone ngene waberewe ufise impamvu waberewe n'ubuntu bw'Imana kuri je nahora yuko utabiremanwe kandi utabivukanye ariko kandi ni ibintu twese dusanga ngaha kwisi ntituzi tubirongo gutandukanya ariko iyo tubironse mu nzira nziza cha dushima Imana neza cyane. No munsi turicaranye ku ncuro ya mbere ndafise byinshi ndakuzi ko kuko wakorera kuri waraca kuri televiziyo yanje cyane turabagenzi mu buzima busanzwe ariko unkundira uyu munsi kandi tuza gukora kirangire neza. Jewe urazi ko ntategura ibiganiro ngo dukora ibi rero
ndafise impamvu na plan ikiganiro canje niko namameze mba mfise aho ngomba gushika intumbero yanje muri plan ikiganiro canje ndakenera kuronka niburi muri bintu bine mba nkeneye ndonke bibiri haba harimo gufashanya haba harimo guhanura kwigisha ndetse no kuryoherwa ariko no ku ububabare bugiyemo bufatanye no kwigisha bufatanye ni sawa tu byose biri mu kazi tubanze tugigatoya mu rukundo urakunze cyane rwose mumaranye igihe kingana gute n'umushiri wawe turiko tuja mu mwaka wa gatanu kenshi abantu nyene baciye mu buntu ubuzima bubishe ukuntu usanga bafise n'urukundo ikiganiro ngene tugihagazemo nuko kirandaba kikakuraba jewe narumvise ijambo rirankorako uvuga about ubuzima bwawe kugwara kiriya gihe ukaremba ukagirane nibisanzwe birashika bikanahera ariko ntibagiranwa mu buzima bwawe ariko ijambo ryankoze ko uri mu bantu uvuga ko harezwe na mama wawe wenyine jewe rero nshaka tugende mu nzira nziza abantu babitahure neza srago woba warumvise cyangwa waniboneye kuri koti ya mama wawe yagize wibutse no munsi zituma ubabara cyane niziye srago nabonye kuri mama wanje izo wabonye nizo wumvise iyo uzibutse byonyine bishobora gutuma ukorora amosozi ikintu gituma nkora amosozi so kuvuga ngo nuko mbabaye bito nuko gusa banumva umunezero nkuva ndi proud sana ari muvyeyi wanje srago za mbere mama yarafise ikintu cya mbere afise opportunity yo kubona nkasigara ngaha mu Burundi njyewe benshi bamupropose kuja mu mahanga cyangwa kugenda gukorera hanze ariko yaremeye arangoranwa icyo nicyo kintu cya mbere nibutse ko mama wanje isa tuvugana aba ari ubundi muntu ari ku rundi rwego aba afise amahera nk'abandi bantu aba ari ku rugero rwiza yibuka ko atigeze yumvira kubona canke ngo andungike kugenda mu mahanga asigare wenyene wumva nuko niko kuna rero iyo ndavyibuse ndakora amosozi simbabara ahubwo mba ndyohewe nkavuga ati mama warakoze gutana ni benshi baronka izo opportunity bagata abana babo mbere anashise niyagiye ntasubiye no kumwibuka ariko je mama wanje yaremeye turagumana mu buzima nyene ngo twari turimo ko bwari bumeze kose ariko twarabubanyemo kandi ico kintu zo kwama ndamushimira bisi yose so bimaze kubuko Jesse no kubesha je mama wanje baranamupropoza kororinda yanje sinabibona nari nkunda navyonza ariko umuvyeyi nta mpamvu rimwe ari gufata kugira mbeshere je baranamupropoza kororinda abantu bamwe ariko mama wanje aravuga ati oya atezwa kuba kwisi nkuko nabaye biri mu mpamvu nyinshi zituma nkunda mama wanje cyane kandi ndazi byabaye ku bantu benshi batwaye amadango yayegira uku cyangwa natwe n'abahungu asanga umuhungu yateye inda agapropose umukobwa ikorore ntayiyumviriye ashobora guhitanwa nayo ashobora gupfa ashobora kugira iki biri mu bintu kenshi je ndanavyumviriye byonyene hari n'ikintu byatsi mama wanje aracyariho nkumva umengo ndishimye nkakorora mozo zihagenyene nkumva ngatsi ndamukorera iki mama arigenda mu telefone nkamugira ati mama nta kuntu raba kuri limikashi yaba 2000 yaba 5000 agace asanga avuye ku mutima ushimye ati raba gusara imikashi urakoze mwana umva hari bigenda mwiyumvira gato nkabati oya mama wanje arabereye kuvaho jewe nabereyeho arabereye ubunyine ko no muhana 2000 basi atumagura n'igitoka ateke rero ubwo buzima usanga buryoshye cyane bugatuma karankoze ko mu kiganiro cyose mwakoranye na Dan niko kajambo kankoze ko cyane kuko karavuga ubuzima bwanje nimba naragize amahirwe kugira televiziyo yanje nanje nk'umuntu nk'abandi ndafise kwisanzura nkagaragaza ikintu cyose nshoboye kwerekana nakaryo keza kaje nawe no munsi nifuza dutanga impanuro tanga zitatu ntange zitatu canke zirenga canke je ntange zirenga ariko ejo zofasha undi muntu yaba umujene nkawe yaba umupapa ko genda umupapa nawe bien tuzo umupapa yaba umwigeme cyangwa umumama gushika muri mu myaka ya kure tuzogire icyo twamariye abandi mama wamaze guca muri ubwo buzima
sivyo yaraciye muri ubwo buzima kandi aratahura urukundo mukunda nanje aratahura urukundo ndamukunda ntituraronka vyinshi twoba Maria ariko je ndafise indoto ize nawe ko ufise indoto cyane gose aha hafi mu kintu kiza hafi kuko umuntu wese afite indoto kandi indoto mama wawe umufiseko nubwo itabazoshima hakabiyindi ariko kandi Imana iraguhezagira kugira ngo bishikeko ni ikihe kintu wifuza kuzomugirira vuba vuba mama wanje ikintu navuga ko nomugirira vuba no kumutera iteka yiga amashuri nkayamara kaminuza nkayirangiza ikintu kiza ubwa kabiri nuko Imana nkazoronka amahera arafise rêve yo kuzogira orphelina kandi orphelina se kuvuga ngo azora yisupervisa ngo aca agenda ngo atahe muhira oya arakeneye arafise rêve yo kuzobana n'abana batashoboye kuronka rwa rukundo rw'abavyeyi rwa rukundo rw'abavyeyi bose abane nabo babane mu kigo kimwe Imana niyashoboza kabisa ndabisaba Imana misi yose niyashoboza nzomwubakira iyo nzu babane nabo bana mbone mama wanje aryohe Imana igushoboze kandi nta kidashoboka amen hajya mama warakwishimira mu by'ucamo byose cyane gose aranashigikira ntiyigeze gupingana gatoya oya ntiyigeze mpinga kubera first of all jewe ndi umwana ari responsable muhira ikintu cyose ndacitaho nimba niko ndabesha ikiganiro nawe nyine araza kukiraba araza kubandikira muri commentaire yandika ati umuhungu wanje ameze uko jewe ndi responsable muhira ndi umwana yumvira umwana atumwa jewe sinigera ndaba ngo ndi muririmbyi cyangwa iki n'iki mama mbwire ngo fata umwavu tware wana bijya baza gutora yarara quartier iki ngo tora utwara umufuko hanze ngo nawe kubitwara ndaterwa nkatwara kuko imbere yo kuba umuririmbyi nabanje kuba umwana wiwe nabanje guca mu nda yiwe iyo yabishaka nari gupfa cyangwa nkaba no ego ilevre si shwa yo kubona narabayeho n'ubugombe bw'Imana mugana we yo yumvira nk'abandi akankura nari kuvayo mugabo imbere ya byose imbere y'umuvyeyi wawe nturi mustar nari umuvyeyi wawe nturi president imbere y'umuvyeyi wawe nturi ministre uzokwamura umwana imisi yose uraca bugufi rero ikintu abantu bakwiye kumenya nuko icyambere no kumuvyeyi adashira uburyohe icyo ni cyambere uburyohe bw'umuvyeyi bwamaho umuvyeyi wawe nahaze bafise ariko gatoya ndagukeburi gatoya uvuze umuvyeyi ko uburyohe budahera je kuri je burahera uburyohe bwa papa wawe buracahari urumva umuvyeyi n'umuvyeyi nyene yagize ubuvyeyi nyene umuvyeyi erega ukuvuga ngo papa nuko byagushikiye hariho abandi hari abapapa bari responsable hari abana bakunda nivyo nashatse kuvuga ahubwo umuvyeyi mwiza wese uburyohe ntibu umuvyeyi mwiza wese voilà iyo nabivuga muri context umuvyeyi mwiza wese uburyohe gira gushima kandi igise cyo muvyeyi gihera agize iki gishira agize iki apfuye ukuvuga umuvyeyi wawe azoreka kubona ko umwana cyangwa areke kubabara kubwiwawe yapfuye mugandizera ni yabagiye hose arakubona iyo ushikiwe n'ingorane arababara kandi iyo uryohewe nawe akaryohera nisho kintu bafise navuga muri kana ndabibutse ko umuvyeyi cyane cyane w'umumama niwe wenyene niwe jewe maze kubona ashobora kuvuga ati Mana ntora jewe reka umwana wanje abandanye kubaho neza cyane umuvyeyi niwe umumere niwe muntu wa mbere wenyene asengera ibyiza ku mwana wa akisabira umubabaro ati reka jemba bari mu mwana wanje abe haryohe jewe shake ndabivugire ngaha kuri kamera ntibizova je nanje aho ngeze ndumva ko hakono umwana wanje yopfa hopfa jewe ariko nizira ko urukundo narukuye kuri mama wanje cyane neza cyane niwe muntu yavuga ati ngo je ndi mu kwipfira none urukundo turagomba oya je vraiment nimba Imana wo yisaba ico kintu kacyumva ariko nakuze numva ngo tuvuka byarapanze kandi ntawe uvugire wewe ndakwigisha ijambo inyene uzorusenga uzorushimire Imana bwa mbere ati Imana ndagushimiye kubona warampaye sinzi ngano vuga uruvyaro cyangwa kujya ku umuntu abyara uruvyaro nyene uruvyaro ni rurabandanya okay uruvyaro kwala warampaye kizazi mini pa uzazi unasikia mini pa uzazi icyo ndagusabye sindabavyaye umpe kutabavyara ngo ndabahambe ariko umpe ubavyara baze bampambe umva kuko umuvyeyi wese asenga avuga ati Imana warampaye abana sinabavyaye ngo ndabahambe ahubwo nabavyaye kugira ngo aze bampambe jewe kuko ni uba washaka wakuze uzokwamusenga Imana yo nyine afise ko yabipanze mugabo we nk'umuntu Imana yatubwiye ati musabe muzohabwa murondere muzoronka rero iyo usavye Imana nayo naho iba yarapanze je ndibaza ko ishobora guhindura avuga ati
ati anti kwa umuntu yamasabi oya nivyo wibaza je suis sûr que ivy'Imana tutabizi cyane tushira ukwizera kwacu imbere jewe ndi umuntu umengo nta n'idini fise gusa idini ryanje ni Imana idini rikuru n'umutima ni Imana iyo wemera ukemera ko Imana je idini yanje ni Imana umutima wanje wemera Imana kuko je muramura n'abamizima nkagira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum napiga ndakiyizi yeza ashimwe mimi napiga jewe urumva raidu ntumiye ndakubita umuceri none Noel bonane c'est comme ça ariko mu buzima busanzwe ndi umukristo ego ndi umukristo ariko nta macakubiringira mu bintu vy'Imana je rimwe ndafise aho ninjirira nyene aho bije gusa je mbona aho nsengera ari kure cyane ninjira hafi mbona ata mahera ya déplacement mfise cyane ninjira ibintu bikagenda bien so umuvyeyi agakosa wamukoreye urabona ko kamushavuje kurusha iminsi yose ibonaka bon je ndibuka ko nigeze gutemuka kubera amanota yo mu ntera yose nigera ndenga mu bana batanu ba mbere ku ishuri nimba vyarabaye nk'umwaka umwe gusa sinigera ndenga mu bana batanu ba mbere mu ishuri ariko gusa barigeze kuntema bamuhaye amanota y'indero rero ngiye gusubira mu mwaka gice cya mbere nabaye uwa kabiri n'amanota mu ndero 60 rero ishuri rishasha nari ngiye ko sinari bwarimenyere cenja deuxième trimestre ndasubira ndiga naronse amanota meza mu wa gatatu nabaye uwa kabiri nyene ikosa nakoze cyane nayisheke mu ikintu rero bace badutuma abavyeyi ku ishuri uyu munsi yari umunsi mbonye mama wanje ariko yaririye imbere ya directrice avuga ati umwana wanje cyane ndamukunda bambwira ati umwana waciye ubwenge ahubwo ntituzi bimufata kugira ngo mukure amanota nk'aya yose mama wanje yararize imbere turi kumwe nawe imbere ya directrice directrice uraje jambo yamubwiye ati muvyeyi ihorere ntusubire kuri umwana wawe je nanje muvyeyi ngiye kumwirerera guhera ico gihe jina directrice twaciye tuba abagenzi urumva yaranganiriza kambaza ati muhira ni gute urumva directrice wanje yambereye umuvyeyi wanje wa kabiri aho nyine ndamushimiye hari hose urumva kuva ico gihe mama wanje sindasura kumubabaza sindabona ikintu maze gukora agakorora mosotse ni rimwe ryonyene niyo deo nayo ubundi bwose je na mama abatubona bavuga ngo swate ndumusheri wiwe canke ndi musaza wiwe ko tubonye mwibarabara je nanje twiganira nk'abantu bavuka uramurusha uburebure nanje ndamurusha uburebure ukuntu gatoya rero hari ukuntu uzabumva umuntu mbwira ko ari mama bo n'ukuntu jewe mama wanje nyene tutabana hafi na hafi usanga je ntitubana hafi na hafi duhuye abantu uyu niwe mama wanje toka uyo ni dada yako je ndimfura deja kandi mama wanje ko naho imyaka igumi mujana ngira sawa ahubwo ngo nije ndamusumba no arakuza 50 oya na 50 ni muri ka intervalle ya 40 à 44 ni wacha ari muri generation na mama wanje nawe uri imfura je ni imfura mama wanje afise 43 ans 42 à 43 bari muri generation muri juin azokwiza 43 ans wewe ko numu ane ka 80 acaba ni 43 je abuse muri 78 we numu ari karaja nimbi sinzi ukwezi yavukiye muri arakaja muri 45 45 rero ni hari karaje urumva bari hafi na hafi ahubwo kweri bibe tosanga nyene baranavukanye tutabizi sasa hajya je mama wanje kenshi umuvyeyi usanga kuzi je mama wanje ndibuka ikintu nari gukora kweri akababara nanje nkaca numva neza ko namubaje cyane iyo nza kuba umusoda iyo nza kumva ngo nagiye mu bintu by'igisoda kweri mama wanje ndazi yari kurira nk'indwi yose ikindi kintu yamubuza iyo yari kumva n'umusirimu ngira arafise ikintu cyamubabaza kigatuma urazi ndabwira ukuri nta muvyeyi n'umwe nukuri ndakubije ukuri 93% nta muvyeyi akunda umwana we waje mu gisoda ngiye ko mama wanje ari yashaka nivyo yashaka ari muri ya 2%. urumva wowe nyene yashaka ko mejeje ishuri cyempasa ikibazo cha iskam
komsace ngira bo ivyo bindi rero ni vyiza turiko turafata kera wigiye mu nzira z'ishuri ni sawa igisoda ariko za nzira zindi gakera nizo zari nzira zonyene umba uce mwijamba bakuvudura inkoni majana 6 oya bijya zijya nzira nizo zari zihari tukira abana muri make. Anyways mama wanje ntiyari afise inani ide yo kuvuga ngo ngiye muri iki ngo azobabara ahubwo ari ijambo yakunda kumbwira ati ngo success yawe ni fierté yanje kubona wowe uteye imbere ikintu cyose ukora anything ikintu cyose ukora mu buzima bwawe ukazokugiramo success jewe ndagushigikiye 100%. Niko mama nanje ambwira ati sinifuza ko unteza imbere nifuza ko wowe utera imbere ariko naje arambwira ati ndifuza yuko ukiri ku isi uzoryoherwa ku bwanyu nzoronka tugasangira sha n'Imana yonshingira naye aho yavuze nk'umufilozofe baze bito we sinifuza ko unteza imbere nifuza ko utera imbere umuvyeyi wawe urimvira ko wotera imbere ukibagira mama yarakugora nuko bavuga ati niyatera imbere nanje nzobashikira nzoshikirwa ariko hajya nta kintu kiryoshe nko guha kado umuvyeyi nta kintu kiryoshe nko gukora ikintu ciza umuvyeyi ni ukuri kw'Imana n'abasheri baratubesha mama ni kila ushaka umuhijojo ingena yakira nyene je ndavisa akainsolite kabaye kuri mama wanje nahigeze kubasohokana mama n'abatante banje muri abatante banje harimo n'uwandeze imyaka itari mike ndabasohokana mama arambwira ijambo ati oya je nungurira ibintu byinshi umva nkashaka kumuryohera akambwira ati oya je sishaka byinshi ayo mahera yose ukurakoresha kurayonona yene ndagaruka ndamedita bati aba mama kwera urukundo bafise rurateye ubwoba ariko ni vyiza kugira isezerano kuri muvyeyi kuko nawe kenshi burya nasanze baratugiriye amasezerano hajya abavyeyi batugiriye isezerano tukija mu nda yabo nda ku kwezi kwa mbere nk'ubuje umwana wanje namugiriye isezerano akiri mu nda yanje kandi mu masezerano namugiriye hasigaye make ya vraiment ego menshi narayashitseko kuko nta nivyaza ariko amasezerano agiriye umwana wanje akiri mu nda narayashize ko menshi kuko nanje byinshi nabikura kuri mama wanje nkaraba ngene yansezeranye ikintu kigashika gifatanyije n'amasengesho cyaramushobokera akakinkorera no musi ndi jewe ntaco ndirera imbere yawe niyo mpamvu nahaboneye ko twakurikirwa jewe nawe tukigisha abandi bientôt tugiye gutegura emission ya jewe nawe tugomba kuba turabajene tugomba kuba kugira ikintu ngira akamaro ku bandi ba nta bushobozi dufite nta mahera dufise nta kidufise ndizera ko je nshobora kuba ndakajuju ariko nkatahura ko uciye ubwenge muri kugira gutahura kwanje ko uciye ubwenge ndabona ko je nawe twicaranye hari ico twomarira abandi abantu rero batahura ibintu bitandukanye hari uhanura cyangwa uwigisha ikintu muri 10 hagatahura batatu bajya batatu barakwiye abatazodutahura n'abadutahura nk'ababono amahoro menshi ariko ndazi yuko muri bajya babiri cyangwa batatu cyangwa umwe hagize icyo yunguka ku bwacu tuzoba dukoze ikintu gikomeye cyane ndashaka umfashe unterefonere mama wawe right now yego Pax Nizafwa telefonere mama wawe Numbye ngo wamubuze mama wawe ntazimya telefone ndabizi nabanje kubitohoza bien koresha amayinite ni WhatsApp adahari WhatsApp ariko cyangwa dukoreshe voucher nta munota nibaza bitwara deux choses Maman ni sawa Meze bien Hama Nago telefone ndakubwira ko ndagukunda Merci kandi nagusezeraniye ko ntazokwigera ndakubabaza ngo nkore ikintu kigushavutse ikindi kintu naco Merci mwana gira nsabiki ikindi kintu naco ndemeye kuzokubakira ya Ferina niyo nagenda kwiga
Amena. nawe rero mbwira ibintu bibiri usezerane. Ewe. Nzokwama ndi mugenzi wawe apana mugenzi akadasohoka kandi nzokwama ndi muvyeyi wawe ibihe byose uzonkunda uzonkorera iki ico ndi hazonshoboza cyose gukora nzokigukorera cyane gose urabinyemereye mbwira ko nkunda rero ubizi ko ndagukunda cyane I love you ndamuvugisha I love you too ama ndi mu kiganiro rero ngaba barakumvise ariko jawe ndakwemera Karavugisha oya urabizi niba ari kubimbwira ko ndabikubwira urabizi ko ndagukunda yego ni sawa mama ni sawa mumeze neza ndashima nanje ndi umwana wawe karibu kabisa rero wanje amubwiye abana benshi bakuze bato bose byose nyene nguma nakiye oya nanje ndi mu bisumbuye buke buke ni karibu okay rero uyu ni mugenzi ebana jewe reka ntesindeke kubivuga ariko ndize umunsi umwe nawe wewe tuzokwicarana dukora ikiganiro ndakibemereye kabisa nzokiba murakoze cyane vuba kandi jewe ukwezi kwa gushika mu kwa kabiri nzoba narakugendeye wewe nka mama wanje sawa ni karibu murakoze cyane kandi nzokwakira nk'umuvyeyi sawa sawa merci beaucoup mama yane bizu bizu ayuyu abakunzi ba STV jewe ngeze ngaho ntibisaba ko tubandanya ikiganiro ntibigira iki bibwirwa benshi bikumva bene byo icyo umuntu abashaka gushikako ugo rukundo rurakenewe mu bantu bose kandi rurahari mu bavyeyi bacu ariko kurugaragaza ni byiza kugwerekana nimba je umuvyeyi wanje ndamukunda nkabigaragaza twama tugaragaza abakobwa ko tubakunda abasheri bacu abafise abagore babo pourquoi pas n'abavyeyi bacu tutebere kandi ari bo bambere bafise urukundo rwinshi kuri twebwe turizera yuko umuntu wese abishoboye numva yuko yabuze aho abyerekanira yumve ko yogirira aka surprise mama wiwe arahaye ukaze kuri STV kugira ngo ejo nawe Imana izodufasha tubinite tuzotubura dutelefone mama wiwe abubwire ko amukunda nawe abimubwira amusezeranye kandi icyo bifasha hajya iyo umuvyeyi wawe wazi ko batuvyara ngo tuzoba hamwe iyo yitavye Imana ntuvuga ngo ntubabara kuko uba waramubwiye kenshi ko umukunda ari n'ahantu biba bibitse ari mu bantu ntamambwira ko nkunda misi yose ariko umengo ntavyo uramubwira kurusha mbere igene ndabibwira umu girlfriend wanje ndamubwira sana ko ndamukunda cyane gose kandi arabizi nawe ntorinda ndabimubwira asanzwe abizi Yan reka je banze ndagushimiye cyane ko nifuza yuko sinkunda kuvuga byinshi ariko nizere ko imbere hacu ni heza kandi turi ngaho kugira ngo tugire icyo tumariye tugirira akamaro abandi bantu ndizera dufatanyije tugashira hamwe ituzobura icyo tuzokungukira abantu je ndagushimire cyane niteka ridasanzwe kwicara nawe no munsi merci sana kabisa kandi naryohewe kumva dufise histoire imwe ego je rero nayigize ngufi kuko ndafise impamvu nkunda ibintu bibe bigufi kugira ngo ejo naje ni ngufi ndende nayivugiye kwa Dan gato tuzosanga tugeze kure kandi hari utabona kimwe ariko ugize icakabiri kakibona ariko iyo abonye icakabiri biratuma aza kuraba icambere umva rero ko bakoze kimwe bizogora kugira ngo nk'ikimumotsi kugira ngo aruke kuraba icakabiri tugiye kukironderera izina ikiganiro cyacu cyonyene mama wawe yamaze kujamo aho vyaheze tubaye batatu mama wanje yose yategerezwa kujamo baba bane ubundi azotwiyunga natwe ikiba team kandi izokiba groupe izogira n'ikindi kintu mu buzima ndafise vision mama wanje ni n'umu evangeliste amuzova mumvikana azoza akubwira umuhe yivugira ijambo ry'Imana afu rero jewe ndafise projet ndafise aga projet mu ndoto nyene ko gufasha abantu abatishoboye abafise ikibazo nsanzwe ndabirimwo dufise vision yanje dufise groupe yacu yitwa Faith Foundation ngira wamubibona ku maposte namangira tuja kuvisita abantu tugafasha abantu nyambara gukora isuku iki nyambara ibike dufise tukabisangira tukaryoherwana nabo iyi Noel na Bonane twayisangiye n'abana bo kuri
abana b'imfuvyi. Yes, vision yanje nanje nuko mbona ko ari yiwanje. Je natanguye kubiviva ifo nawe ko wiranse. Jewe yiwanje ndizera ko uyu mwaka wa 2023 kandi urazi ikintu abantu bihenda ko hajya abana b'imfuvyi ikintu bakenere cyane si ikintu niki kubashikako bakubone zige emotion umva bo ntibagize bakoje kubona papa canke mama uko na ndevu urafise ubwanwa hajya ugiye akakubona mukicarana akakora ku bwanwa arumva ryohe kuko la plupart yabo usanga barezwe n'abamasseur amasseur rero babareze nabo ntibabona ko ari abamama iki urumva aguma abona umengo n'abamama abakeneye kubona igitsina gabo akavuga ati ubu nawe akakwita nka papa canke ifoko nko ufashe umwanya ukavuga ati ndagiye muri orpheline kanaka nicarane nawe ugura agakarto k'ibisugutu gaho mukicara mugatera inkuru mugakira birakwiye ego cyangwa ko organiza team yawe kavuga ati reka tuje kuraba abakecuru bahana urazi buyengero ngaha mu Kamenge wacu yarubatse ahantu amazu menshi wiberamo abantu bari mu za bukuru ukagenda mukirirwana ukabafasha no guteka mbe mukabakorera isuku n'ibintu bisanzwe aho buri kurandikisha mu ijuru rero abantu benshi bamaze kwiyumvira ko gufasha ari kuzana ibintu by'amahero byinshi utwara no affection umutima urukundo kujya ijya sourire niyo baba bakeneye jewe imbere yacu hazoboneka iki kiganiro ni kimwe mu biganiro nkoze sino kubesha sinanagiposta gishobora no gutakara ariko nico kiganiro ca mbere nkoze nkumva ko ni muryohewe cyane sinzi impamvu nanze ndaryohewe ni mbere mvugishije mama kuri ego ni cyaka biko nafise kiganiro ca mama wanje twakoranye naco kiganiro ca mbere kiganiro nico sinzi ko nzoronka iki kirutara ariko kandi nico kiganiro ca mbere ikintu cyose kiri ku rubuga rwanje ndafise wanashima ico kiganiro ca mbere cyanyinjirije ku biganiro byose then ndumva kumengo sinzi umenga Imana irabatire kameze ngira ikiganiro koze rero ndishimiye iki kiganiro kandi kiranyigishije kiramfashije nk'ubuciye ngira numva navuga ati gushika mu kwa gatanu je timu yanje zoba yahagaze nta mundi muntu nkeneye ku nguvu ariko uzu bishatse nk'ubu baramaze kubinsaba benshi ariko ifise target jewe nta n'ababosi ngo nibo nkeneye je nzorondera umuntu urafise ikintu je mfise uyu mugambi mpora nshika ku bantu kunuko uwo mperekeza umunsi umwe witwaje muri bijyo ufise bikagenda neza yanda gushimire cyane merci beaucoup merci aussi STV Every Story Matters.